Nitekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanya mudukurikirana muhereye ijya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari ijya nino ku mugabane w'abanyaburaya, umugabane wa Aziya, mudukurikirana muherereye ku mugabane wa Afurika mu bihugu bitandukanye vyo kuri uyo mugabane, abari ijya nino ku mugabane wacu nyine Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, mu bihugu vy'ibibanyi mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Kongo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomini, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe ni bukoresha ururimi rw'icongereza canke ni bukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hamura cuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikiraho uzova uherereye hose kw'isi. Amakuru agezwe ko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike, aho ibintu bibandanya gukomera cane ngaha mu gihugu cacu Burundi. Politike y'u Burundi birabandanya kuyangara, aho biboneka ko abategetsi batandukanye, umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD FDD bariko uragirizwa ivyaha bikomakomeye cane, aho rero n'ikibazo co kugandagura umuhisi Melchior Ndadaye caciye kizuka, kikaba caratanguye gufata iyindi ntera. Abadede bakaba bariko baragirizwa vyinshi muri ico kibazo, aho uyu Rugigana ariko arandika ibintu biteye isoni kuri uru rupfu rw'umuhisi Melchior Ndadaye, yari incungu ya demokarasi. Ni mu gihe ubutegetsi bwa CNDD FDD nabwo biboneka ko ngo atamankete, amatohoza yaciye akorwa kugira ngo hamenyekane ukuri kubo baragandaguye Melchior Ndadaye. Bamwe bati Colonel Jean Bikomagu ngo nukubera iki yoba yarashoboye gutabara gukiza umuryango wa Melchior Ndadaye wose, abana, umugore, ariko ntashobore gukiza Melchior Ndadaye, le President de la République yari yatowe n'abanyagihugu. Ivyo byose biriko biragenda bivugwa, tukaza kubaha umuco nido muri aya makuru. Naho kandi tuvuye ngaho, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye biraboneka ko ibintu vyamukomeranye, ubwoba ni bwose, ibintu birabandanya gukomera cane nkuko bibandanya kuvugwa. Rero kuri ubu ngubu amakuru arerekana ko Evaristo Ndayishimiye ubwo bari bwose mu gihe himirije amatora. Ayo matora agiye gushira ko abashinga amateka n'abakenguza amateka, abajenama b'amakomine n'abandi batandukanye. Biriko biragenda bivugwa byose, tukababwira ukungene umukuru w'igihugu, umuryango wiwe n'abandi bajenerali batandukanye bafasha umukuru w'igihugu, harimo General Ildefonsi Habarurema, abandi nka General Prime Niyongabo, General Gervas Ndirakobuca bari inyuma ya Evaristo Ndayishimiye, mu gihe Colonel Reveriyano Ndikuriyo, General Gabriel Nizigama, General Batazire Steve Etienne Ntakarutimana n'abandi bajenerali batandukanye biboneka ko badashigikiye, batari inyuma na gatoyi y'umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye muri aya matora. Ibiriko biravugwa byose mu kanya nido ntuze uje kure. Sangwe kaze banywanyi bacu bakunzi mubandanya mudukurikirana ngaha kuri iyi mbonesha kure yacu, bandanya kubatohoreza amakuru ibiba biriko biragenda bivugwa mu butegetsi bwacu, mu butegetsi bw'igihugu, biba vyaciye bigenda binyegezwa n'abategetsi, bakaba batipfuza ko bishobora kuja ahabona. Amaradiyo y'igihugu, amaradiyo atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi n'amateleviziyo
canke imboneshakure batipfuza gushira ahabona bivanye n'umutekano wabo, kuko biboneka ko ubutegetsi bwa CNDD FDD bwohava buja gupfunga abamenyesha makuru canke ibimenyesha makuru bishobora kuba bivuga ibijanye n'ubutegetsi bwa CNDD FDD. Amabanga muba mwaranyegejwe yose tukaba tuyashira ngaha ahabona tukayabazanira, akaba atahandi ushobora kuyaronka atari kuri iyi mbonesha kure yacu ibatohoreza vyinshi biba binyegejwe n'abategetsi. Muri politike rero twababwiye ikibazo kiriko kiravugwa ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Abanyagihugu abadede abo mu mugambwe CNDD FDD bamwe bamwe bakaba babandanya kuburana bagiriza ko ngo urupfu rwa Melchior Ndadaye wari perezida w'igihugu cacu c'u Burundi yoba yaragandaguwe nabo mu bwoko bw'abatutsi nk'uko biriko biragenda bivugwa. Ivyo vyose abadede bagiriza bakaba bashavura cane iyo bivuzwe ukungene urwo rupfu rwoba rwaragenze. Ni mu gihe Rukindikiza ariko arandika ibintu biboneka ko biteye isoni ngaha mu gihugu c'u Burundi, bamwe bavuga ko afise intahe ukungene abagandaguye Melchior Ndadaye ukungene bamuzibaguye ivyuma hama bahejeje kumunigisha umugozi ngo nibo bamwiyiciye. Ivyo vyose Rukindikiza bamwe bakaba bafata ko ari intahe zo kubesha amakuru atigeze yashira ahabona, kandi ko atamankete yigeze akogwa. Biravugwa ko kandi uwagiye ku butegetsi yaciye yerimina icabona cose uwashobora gutanga amakuru, ashobora gutanga intahe y'ukungene vyateguwe n'ukungene vyagenze bigashigwa mu ngiro, bose biboneka ko baciye bagandagurwa so elimine nk'uko biriko biragenda bivugwa. Benshi rero mu badede barumviriza ivyo bakaba bashavuye cane bagwanya izo mvugo ziriko zirazamurwa, imvugo ziriko ziragenda zivugwa ku bijanye n'urupfu rw'umuhisi Melchior Ndadaye. Tuvuye ngaho mu gisata ca politike n'ubundi niho tukiri mu mugambwe CNDD FDD. Biraboneka ko akagwi k'abajenero n'abanyapolitike bakomeye cane muri uyo mugambwe wa CNDD FDD batariko barahuriza kumwe. Ni mu gihe himirijwe amatora agira abe ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Ayo matora umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye uri ku butegetsi akaba abona ko yanswe cane, barako baramuha amakuru atandukanye, benshi bamubwira ko abanyagihugu barambiwe, barushe, baruhijwe n'intwaro y'umukuru w'igihugu arongoye igihugu nyine afatanije n'umugambwe uri ku butegetsi, umugambwe wa CNDD FDD. Nyamara umukuru w'igihugu we akaba abona ko ataco adakora, ataco atakoze kugira ngo ateze abene gihugu imbere. Nyamara umukuru w'igihugu nawe aravugwa mu busuma butandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, bijanye n'urudandazwa rw'igitoro. Umugore wiwe, umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye yaravuzwemwo mu bijanye n'ukungene mu bituma igitoro kidashika ngaha mu gihugu cacu Burundi, urudandazwa rw'amahera y'agaciro. Ivyo vyose umukuru w'igihugu aravugwamwo. Inzahabu zimbwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, Ndayishimiye nawe aravugwa muri ubwo bunyonyezi. Ivyo vyose benshi bakaba babona ko bagowe, baruhijwe n'ubuzima ngaha mu gihugu c'u Burundi, bakaba babona ko gushira ko gusubiza ko Ndayishimiye gazoba hagararire bizoba ari ingorane ikomeye cane bazoba bateje igihugu, no gufata kandi ingingo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye adashobora gufata ingingo ngo ahane abanyonyezi. Ivyo byose bikaba bimutuma ataronka amanota. Akaba abona ko kandi abashinga amateka n'abakenguza amateka bashobora kuzotorwa, bashobora kuzomubangamira, ntibakorane
n'uyu mukuru w'igihugu ariho, bivanye n'ivyo abenegihugu bazoba batumye abo bashinga amateka n'abakenguza amateka, na cane cane ko umukuru w'igihugu azoba ariko arasozera imanda yiwe canke ikiringo yatorewe gutwara igihugu, ikiringo c'imyaka indwi yose. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane.